NE Production TV. Zengu mewa Dawidi maze wandaba ukanyisimira ukabona ko wanye nawe nifuza ko umutima umeze mewa Dawidi maze wandaba ukanyisimira ukabona ko wanye nawe ngabishe tegesomeka abambonye bakakubona ko ngabishe tegesomeka abambonye bakakubona ko yakugaragaza mu mahanga izina ryawe rigashirwa hejuru nakugaragaza mu mahanga izina ryawe rigashirwa hejuru ngo nkabicete gisomeka abambonye bakakumbona ko nkakugaragaza bikaboneka kaze muri za radio Colombe FM Therence urameze neza ndameze neza urivyura kabisa ino ndirimbo yumvise uca wibukiki icyo nibuka nuko ariyo ndirimbo navuga ko nahereye ko ndayikunda kandi yamuje n'abantu benshi no musi naho yamuje na Radio Colombe n'abanywanyi bayo umva ko ari ibintu byiza cyane Therence watangiye kuririmba ryari kuririmba mvuze ngo natangiye kuririmba igiki nabambeshe kuko ngira no mu nda mama naririmba ntawabinyigishije nabyisanzemwo aho novuga ko natangiye kuririmba nige nakorera indirimbo ariko kuririmba byo nabitanguye kera nyine no mu nda yo kwa mama igihe watangiye gukorera indirimbo niyo musi wa mbere wagiye muri studio ine nari maze igihe ngenda kuza abandi nyene wagenda gukora ama backing wiki okay indirimbo urayikoze irasohotse iragiye ahabona hariho benshi ngira bayumvise batari kuri YouTube waronse feedback nyabaki abantu bakwakiriye bakumvise ubwa mbere baguha ayahe ma commentaire mwakoze cyane kubera ko abantu benshi ntabwo benshi ako bayiravye kuri YouTube yanje kubera ntabwo nari inzu kabisa abayumvise bisanzwe uko cyangwa nagenda yiririmba baragiye arambwira courage tera imbere gusa byitayeho ko nta manager nari mfise nta buryo nari mfise numva ko ibyo bambwiye atari nico bimbwiye kuko numva ko birangiranye n'ico gihe nyene okay mugabo waratevye urasubira muri studio naragiye mu bisize ndabisindide mu shasha ariko sindayisha kuri YouTube yawe icyakurungitse muri studio bugira kabiri kuko urumva bwa mbere uravuga uti bon ni ibintu biri normal nagenda ririmba ngo ni n'igikorwa c'Imana naririmbye ndaze mu eglise bazoyumva amakorara amwe azoyisubiramwe yirimbe kuko iyo muri ko murakora indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana nico kintu cambere muba mugabije ko ubutumwa bwanyu bushika mu mashengero atandukanye abantu bakayumva ariko ndashaka kumenya icyatumye usubira muri studio kandi wumva bwa mbere uravuze uti bon ibisanzwe kuko ni ibintu biri normal kuja kuririmba icyatumye sayo ubwa kabiri na bamaze kumbwira uko harabambwiye bandanye nyene barambwira ibyo baciza soko woceka intege wokomeza ugakora mu nyuma rero byabaye ngombwa ko nsubirayo bivanye nuko kurimba numvise ngumye ndabikunda cyane ndasubirayo nabonye ubundi irindi ndirimbo ndagenda ndayikora ubwo maze kuyikora niyo imaze iminsi mike sinayisha kuri YouTube ariko mu minsi nayishirako cyanda bandanye rero gushika n'isaha numva meyo kuririmba sino biheba ko numva ko ari bwo buzima ubu ndumva ko ari bwo buzima kubibamo ndumva ari byiza ndumva ndabikunze yes ndumva bimpuza n'abantu benshi amatwa nsumira ngo urumwe bavuze gitari beza cyane gitari ndayivuza nubwo atabirebira ariko mugabo urayivuza ntabwo bisaba kuba birebire bisaba gusa ko uyivuza bikaba birakwiye ndashaka kumenya turavye mu buzima bwawe bw'imisi yose uri umuntu ugendana ubumuga bwo kutabona ariko gita urayivuza ndashaka uyivuza gute bigenda gute kugira uyivuze bigenda gute kugira uyimetrize umetrize amakorde uvuga uti ninavuza hanze wamvugije do ninavuza hanze wamvugije si
bimeze gute nibaza ko kitari ivuzwa n'intoke ntabwo ivuzwa n'amaso mugabo kugira ufate note ndi bazonza kuraba sinzi wapi yakutoye tarabimenye n'intoke gusa n'intoke gusa amaso ntacafasha umaze gukura donc uri kuriga kitari uraharura urabanza kumenya amakode agize kitari ubwa mbere na mbere hanyuma urabona hagati ko harimo uturongo mu gitari kitari ku turongo tujyaho duharuka ukamenya ati nimba ari randi ko ndavuza mfata mu karonga ka nimba ari akambere utoke ubwa mbere waje aha ubwa kabiri aha ubwa gatatu aha ibyo ukabimenya ukabiboruka nyine mu mutwe maze kuvuka biba ari ibintu bisanzwe cyane ashe kitari cyane naniye kuvuta niyo mpamvu ndayikubajije bon icyambere nshaka kumenya est-ce intambamyi nyinshi uhura nazo mu muziki muri no muziki ko ndazi ko benshi biragoye banshura amavuga bati iyo tugeze aha ayitse twumva umengo twona biheba akoze intambamyi ya mbere gushika kwisi atuvugana nta muntu ndabona anyishavuja ngo ashobore kunkurikirana mu muziki wanje kandi mbona menga ibyo ndirimba ababikunda babasha kubikunda mugatsi ndabona umuntu anyishavuja ngo ashobore kubifata mu minwe urumva jusqu'à nta management ifise iriko irabikurikirana ariko turabona ko mu minsi mike irashaka kuboneka ko tubona NI ivuga iti tugira tumufashe ko turabona irafise kuko fait n'abaza kugufasha bavuga bati tubanza kuraba uno muntu afise iki afise iyihe mano biriko murayaga neza duhesha ayo makuru muriko murayaga neza biriko biraza canke turacabivugana ariko ndizeye vuba tuzonwa agafana nizigire ko tuzokamwo aho turumva ko bigiye kumera neza mbega witeze kuca ukora gutse kuko urumva ubwa mbere wakora kuja muri studio urumva wafata timing ugaharura ukavuga uti muri uno mwanya ndavye ingene ndiko ndakora muri kino gendana biranyemerera kuja muri studio biranyemerera ko nokora video mugabo ni wamara gusinya cyangwa kuja muri management kanaka est-ce que ubona umwanya wawe n'umwanya w'umuziki uzobigora gute murakoze cyane numvira ko ibintu byose bivanye n'uburyo umuntu abishaka nta kidakunda numvira ko n'ibyo mara gucamwo ababosi banje sinzo bamara amazi gusa ngo mambwira abantu ariko barankurikirana tumaze imisi ko tuyimba gospel yonyine tugiye kwinjira profane nayo vuba cyane umva hose utegeza gukora bose ategeza kumva ubutumwa bwiza bose agomba kumva ubutumwa bwiza abantu bose tubaye kubyo bifuza bamererwe neza ni muri ico gihe rero nibaza ko kubujyanye n'umwanya nzoheriza ababosi banje kandi yazo ko tuzokwana neza mu gihe bashaka kubinyemerera hanyuma ndi umwana yubaha nubwo nubaha cyane mugabo uragerageza reka twumvirize indirimbo turiko turumva amace tugaruka muri studio kugira ngo dushobore kumenya mbega Therence n'abaririmbyi bagenzi we imigenderanire yabo imeze gute kuko turazi ko hari abaririmbyi benshi bari muri kano gakino bakora nk'ivyo akora kandi no mu mibereho ya misi yose bameze nk'uko nawe ameze mbega imigenderanire yabo imeze gute babonana gute bigenda gute mugabo reka tubanze twumvirize kandi ino ndirimbo kuko ino ndirimbo je yankoze ko nifuza ko mu mutima umeze nk'umwe wa Dawidi maze wandaba ukanyishimira ukabona ko wanye nawe nifuza ko mu mutima umeze nk'umwe wa Dawidi maze wandaba ukanyishimira ukabona ko wanye nawe ngabishe tegesomeka abambonye bakakumbonako ngabishe tegesomeka abambonye bakakumbonako
nkakugaragaza mu mahanga izina ryawe rigashirwa hejuru nkakugaragaza mu mahanga izina ryawe rigashirwa hejuru nifuza ko wo mu mutima umeze nk'umwe wa Dawidi maze wandaba ukanyishimira Yesu we kabona ko wanye nawe nifuza ko wo mu mutima mana ya Isirayeli umeze nk'umwe wa Dawidi maze wandaba ukanyishimira nami we ukabona ko mwanye nawe ngabicete gisomeka abambonye bakakubona ko ngabicete gisomeka abambonye bakakubona ko nkakugaragaza mu mahanga izina ryawe rigashirwa hejuru iburayi bakakumenya nkakugaragaza mu mahanga nami wanje we izina ryawe rigashirwa hejuru wavuze ko ica mu mazi ko atahazi gera ndengera ngo kandi naho uca mu muriro ko atahusi gera umbabura wavuze ko ica mu mazi ko atahazi gera ndengera ngo kandi naho muca mu muriro mami we ko tahuzi yerumbabure nkabicete isomeka abambonye bakakumbona ko nkabicete isomeka abambonye bakakumbona ko nkakugaragaza mu mahanga mami wanje we izina ryawe rigashirwa hejuru nkakugaragaza mu mahanga mami wanje we izina ryawe rigashirwa hejuru nkabicete gisomeka abambonye bakakumbona ko ngo akaba icete gisomeka nk'uko twe twabwiye tugarutse muri studio turashaka kumenya mbega Therence n'abandi baririmbyi imigenderanire yanyu imeze gute murakoze cyane ku bijyanye n'imigenderanire yanjye n'abandi baririmbyi yes navuga ko ku bwanjye ni myiza kuko nabo turakubitana ingumu ku bijyanye no kuvugana nabyo nta benshi turavugana bivanye nuko sinari bwasobanuke rero hari umutipe nashyitse ngari karimba avuga ngo bazokwita mutamara ndi majambo menshi kubera nawe bwasobanuke nyine narabuze abo tuganira ngo tubihurize gusa abo twagiye turahura nabo baranteye intege yarambwira komeza ntawe nigeze numva mbwira ngo tuvire mu gakino baratahura ishuri imwo ego nico wongerereza ho bihora bishika mu gahura gake gashoboka dushobora kuko ndibuka hariho konseri mperukamwo yobera 20 z'ukwezi kw'indwi muri Garden Hotel aho twahuye na Fizo na Visual Love na Nipo Simple n'uwitwa Swaga ego abo twarahuye sinabaje kuririmba je mugana bari bantumiye bari bampamagaye kugenda bashigikire nari impari abo tumaze guhura nabo turaganira barambwira courage n'abandi batari bake nyine twagiye turahura kandi nashima uburyo bampanura ego
urumva bizohava bijana n'ukungene niwamara kuko watubwiye ati vuba cyane urashobora kuronka management kuko kwizera wifitiye kurarenze. Hari abandi baririmbyi gushika no bavuga bati turaronka mugabo kagenda biracengatera nyene nk'ibyo. By the way ndashaka kumenya uno musi Therence ni umuririmbyi aririmba solo, ntafise n'umufasha nkuko yabitubwiye, ariko arizera yuko biko biragenda bimera neza mu misiri imbere. Agafana tuzokanywa tuzicara nko kuri plage dusangira agakoko, ibintu bigende neza cyane. Ariko ndashaka kumenya mbega uno musi Therence aravye umuziki nibyo urashaka kubandanya, mugabo bashobora avuga ngo nta buryo buriyo, nta mafaranga ariyo, baradepansa ntibinjiza. Therence nakaye kabigazo bazanye kugira ngo umuryango wogorore agura imatera ya mama, hama agure n'ikoti ya mutama, ibintu bigende neza. Murakoze cyane. Ibintu byose novuga ko nta buhinga bw'iwanje burimwo, usibye ko uri munsi nama nizeye kuko nivyo mama yanderesheje. Mama yanderesheje kwizera Imana no gusenga ku munsi umwe bizokunda. Rero jewe sinovuga ngo hari ubuhinga busumbije ubw'abandi, gusa ico nshoboye gukora nzogikora n'inkomezi zanje n'ubwenge bwanje bwose, hanyuma nizere ibisigaye Imana izobitunganya. Kubera hari abambanjirije bari bafite uburyo burenze kumbure bitariko birakunda, kandi ibintu byose gukunda burya ni mu mutwe, ibintu byose ni mu mutwe. Tuwaye dushime bikeya dufise, hanyuma tumaze gushima bikeya byinshi biraza kuza hanyuma. Mugani twa tuhari muri bike tutabishima nabyo ikintu ubwo tuza kubintu biraza kutugora. Reka rero dushime bike dufise, hama tuzamuke buke buke, nizigira ko bizogenda biragenda neza. Gato kuri kino kintu nyene kiratuma nshimye mfata aho hano, kiratuma abantu benshi bino bintu by'umuziki yabihiba. Ukavuga ndabihebye nta kintu kirimo amafaranga burya nico ntuzi ko ari byo byose. Yes, nta kiboneka, ariko nagomba mbwira umuntu wese wo muririmbyi nkanje, si byiza guceka intege kandi kumanika amaboko mu rugamba nabyo si byiza. Uragwanamo kimwe ugapfa cyangwa ugatsinda, niko mu buzima byubatse. Umva yo pfumapfa utumupfa hakabiheba hakumanika amaboko. Baba we ashangiye gusura mu muziki, umva nemere gupfa utumupfa. Ujye Therence uvuze ngo wotumupfa hakubiheba, ntubona yuko hariho izindi kategori canke uyundi muce uburi kurona, kuko mu bisanzwe uvuze kuja kuririmba, kuja muri studio n'amahera, gukora video n'amahera, gukora promotion n'amahera, gutegura igiteramo n'amahera, urumva byose bisaba amafaranga. Mugabo uri kuraririmba nivyo indirimbo zawe ziko ziraba hits, abantu bakora bazumviriza, abantu bakora bazishigikira, abantu bakora bazikunda, ariko ukacuguma muri wa muvugo wa T-Max yamavuga ibyamiririmba avuga ati ngo ni iyo uhuye n'umufana akavuga ati komeza Imana izogufasha. Mugabo Imana izogufasha, Imana nayo kavuga iti jewe mfasha wifashije. So aho wumva bice bigenda gute? Urakoze cyane. Niyumvira ko mu buzima none umanitse amaboko hoho ukavuga ndabivuyemo, nibyo wadepanshije kari, urumva nabwo ubuhombye kandi. Gusa ngacyo no canongera ko ntihari bwagire ko ndakivuga, ariko oya mugara kivuga nta kundi, ntihari bwagire ko ndakivuga, ariko kivuga hanyuma. Si byiza ko tumanika amaboko, ko ni byiza kandi ko nimba ari nawe ushaka kudushigikira badushigikira kugira dusike kure, kuko kumanika amaboko nabyo si byiza. Uraseba, barakuvuga, yari yaratanga urugamba n'uraruciriye hagati ntashashitse ko. Ikintu cya mbere cyaje mu buzima ni ugutakaza umwanya. Burya umwanya ni ikintu gikomeye mu buzima bwa muntu, mu buzima bwanje, mu buzima bwawe n'umwanya ni ikintu gikomeye. Ufashe imyaka 5 uri kwaririmba ukaca ubita imyaka 5 iheze, numva ari ikintu cyawaje cyane. Nico gituma je nta muntu nohanura ngo abihebe, ahubwo ico nsaba ni kimwe, wowe uri kurabikora nanjye ndiko ndabikora, muze dufatana amaboko, hama tuzabe kuno twozamukane. Mumaze kuzamuka unzamure, nanjye ninzamuka nzamura abandi. Kibazo dufise nuko abari mbisanga tudakundana, mu wese azamuka yizamukanye atubuka mugenzi wasigaye inyuma. Igihe twe bikuru ko nyaza ko twoshuka kure gusumba.
gusumba rwa rukundo twama twavuze imisi yose murumva yuko rukenewe kugira ngo mushobore gutera imbere mushobore kwambuka mushobore gushobora gutambuka muri kumwe muri hamwe ngo mufatanye amaboko bizotuma ejo canke hirya y'ejo habaho impinduka mu muziki wacu sivyo yes mugabo kandi hari igihe bavuga bati ngo turavye mu bindi bihugu iyo bavuze industry canke bavuze kwinjiza agafaranga ku muririmbyi bisigura yuko ni isoko rinini riba ryuguruwe mugabo turana ko mu Burundi iryo soko ry'umuziki ntaryo witeze kuzodandaza gute umuziki wawe none duhunge oya mugabo turashaka kumenya uno muziki wawe none wowe utegurira akahe karere utegurira irihe soko utegura kushira gute ku isoko kugira ngo winjize basi na dukeyi basi kugira udashobora utavuga uti ndabihevye ndabivuyemo wakoze cyane yego ubwa mbere bwobwo abavuga hari umugani wacu mu Kirundi sinzi ukuntu wacu ko nta n'imigani myinshi nzi sibyo ariko ngo iyo ubonye uko yanyu wacumba yumvira ko yanyu mucumba bonini ariko iyo usohotse hanze ukabona abandi ubwo bacumbiye nabwo ubona ko nabo babasumbya mwebwe niyo mpamvu rero nibaza ko bivanye n'aho igihugu cacu kigeze mu nzira y'iterambere niyumvira ko tutogiraho twumva ko twihebye cyane gose ngo twumve kume ngo twodendebukirwa cyane tugacika intege hanyuma ni twebwe nyene abarundi ni twebwe nyene abaririmbyi ni twebwe nyene dutegerezwa gushira ibintu byacu kubikora bigashika kure ubundi kuvuga ngo mu bindi bihugu twese nitwohunga nitwoja muri ibyo bihugu ngo tukorereyo ko turabarundi dukunda Burundi dukunda igihugu ahubwo ico nkaje ubwanje mbaje ngo nigiki niteguye gukora ntegura gutandariza umuziki wanje hehe nagomba ndakubwire ngo iryo naryo nibanga ryanje aho nzodandariza umuziki wanje reka nzohababwira tukubwire natwe twumve ko tuzohaca yarega usanga hawe hinjiza menshi reka ngende kwiga isoko sibyo reka ngende ko bita étude du marché kwiga isoko amanzo bamenyesha namara kuronka aho ndandariza mu minsi iri imbere ndumva iryo soko ryazo ari kazi kandi ndakuja kwiga aje ifoko tukurondera ukatubwira kugira twese tumenye aho duca mino minsi gukora entrepreneuria yonyine gusa mu entrepreneuria mu kuyikora uriga urakura plan d'affaires ukayiheza hama gategura nimba ibintu ndabikoze ndabihinguye nzo bidandariza hehe gute nzo bigira gute nanje runagiye kwiga mu minsi nibyagenda neza nzabwira aho natuye gukorera ibintu birameze neza cyane tuvuge tuti ubwira mugenzi wawe ibintu birakomeye namubwiye uri karumbiza ko radio la Colombe nabwire mugenzi we ati ibintu birakomeye cyane n'utari hafa mu telefone ubwo ati sirako ati ibintu birakomeye cyane umuziki ugiye gukomera mu misiri imbere kandi rero kuronka abantu baba visionnaire abantu babona kure nabaririmbyi bake babibona ivyo bintu nabaririmbyi bake bafise ico cize banshi babona ngaha nyene abona ati sohoye indirimbo ikanyinjiriza muri yo numwe sebo cyane ikanyinjiriza 100 birakwiye ni gushima Imana kuri ayo nyene nkuko babivuze ngo dushime muri duke siko shime muri duke ariko natwishi tuturose navyo ni vyiza kandi tuturondera n'ivyo ntumva kuko nkuko babitubwiye muri winjiye tuko twumva indirimbo ya Kanoti aho dibona kubwira ati ngo iyo ufise Kanoti bakwita mutama ntibarabukuri ntibarabukungena ungana bakwita mutama urumva hari indirimbo zindi usanga zihari kugira ngo ziremesha abaririmbyi urumva kandi zikuremesha nawo buri kurayumviriza kugira ngo ushobore kurondera niyo mpamvu tuvuga tuti Therence aratwemereye yuko agiye kugira étude du marché kugira ngo turabe yuko tworonka isoko ry'umuziki ngaha mu Burundi sivyo gatera shaje nzori kwishura nta kibazo mukuzi wanze ushorere nzogushorera nzonasheka iby'iwanje ubanze uzurangura nzoza kurangura hama maze kurangura rimwe kabiri nanje petete nzonzana ama produit wanje njire ko nanje ndako uzocuraba ukuntu bigenza umbwire nawe nkwigira umugambi oya dushobora gukoresha umwe kwanza hama gatera imbere hama tukagenda turugurura igindi na cyane bizaba bikomeye cyane yes mu bintu by'urukundo nyene ibintu byose mu rukundo ndibaza byose birashoboka Therence turiko turerekeza ku musozo w'ikiganiro cacu kuko mu kanya gato ca dukurana ikindi kiganiro ariko ndashaka kumenya ubu unye Therence yatubwiye yuko ariko arategura ariko arizera yuko mu misiri imbere ashobora kuronka management kandi yatubwiye ati mu misiri imbere sinzoguma ndirimba gospel gusa nzogerageza
nce higa no hino kugira bose amajambo meza ubutumwa bwiza bubashikire sivyo ndashaka kumenya rero Therence kazoza kawe gapfanze gute mu muziki murakoze cyane kazoza ko umuntu ntabwo ari wakamenya kamenywa n'Imana gusa mu byo nifuza ndifuza ko mu myaka itari myinshi abantu bose baba bakunda gospel bakayumviriza baba bakunda izindi ndirimbo zimo bundi butumwa ndifuza ko bose bazoba bankurikirana kandi bose bakabwumva ubwo butumwa ama cya kabiri ndabemerera kandi ndanasaba je ndakunda live cyane gusumba n'ibindi byose niba umva ntangiye kuza ndababwira rero ati duhurira hanaka bose banyitabe nkunda live cyane gusumba ibindi byose hano b'Imana rero ndababwire mu muziki nyawo ndababwire ngo ejo ni heza ku buzima bwanje ku buzima bazumva ku bantu bakeneye umuziki mwiza mu buryo bwose yaba mu butumwa bwo muri Bible canke mu butumwa bundi aho sabye ngo ubutumwa bwiza bw'ihumuro bw'ikanguro bagiye kububona vuba ngo vuba mugiye kubona byinshi bitandukanye bivuye mu muziki mwiza uvuye kwa Therence nini nahazwe akapera basi iyo ariyo yose wiyumvira iyo ariyo yose iri mu mutwe wawe yabiyo wanditse yabiye wundi iyo ariyo yose gusa twumve iki your voice good wagiye ntari igihe wahaguruka ukagenda ntabwo nari hafi ngo musezere ariko ubwo uzagaruka niteze ko nzakubona kandi uzambwira bimwe wahora umbwira inyuma ya buno buzima nzokubona papa nubwo utakiriho mpora nkwibuka nibyo niwansezeye kuko wagiye wihuse ariko nzi ko nzokubona ni navano mama yakubwira umamagara unsezere nawe ntiwabyumva kuko wari mu rugendo wagiye utiteguye ndasezeye ababanyi babimbwiye iminsi imaze gushira ariko ntabwo bakukunzi ko inyuma ya buno buzima hari ubundi buzima kandi ko nzokubona ntabwo ninya nubwo amarira anyuzuye naho nsigaye ndumwe tuzongera kubana yari papa yari yitabye Imana ushira muri nimbi ntabwo nari mfise umwanya muremure wo gutaha kumureba gutyo ndaririmba ariko reka nze nkubwire kana nako ntabwo ntafite amajambo menshi adisiwe yo kukubwira uko nkukunda mfite imigani myinshi no gucira ngo ntahure mfite amajambo menshi no kubwira ngo wiyumve ariko muri ibyo bikirika nkubwirira rimwe umutima wanje urababaye kubutemeye kunkunda nibyo namahera akandi nta butunzi ntabwo ndasobanuka ariko ndafi gusezera kwawe ni fasha umutima wanje yes mva ntibashaka ko duheze ikiganiro ntibashaka ko ikiganiro gihera tubandanye reka ndagushimire cyane Therence ko wemeye kuza muri izo za radio Colombe FM urakoze cyane nizere ko n'undi munsi uzogaruka bidahereya wagomba turare oya hava bampa amakofi ngahanye cocaka ibikindi kibazo ariko nizere ko uwundi munsi nitwagukenera tuzokora nka byorosha yes nzogaruka shimira abantu badukurikiranye bose na radio la Colombe n'abajournaliste bayo urakoze cyane n'abifuje n'abadufashe gushika ngaha bose
n'abagomba kuzadufasha mu minsi iri imbere. God bless you. Yes, reka dushimire cyane mwebwe mwese mwariko muradukurikirana kuri 93 n'ibice bibiri. Nshimire mwebwe mwese mwabanye natwe kuvuga isaha 4. Nshimire NI bayemeye kutuzanira Therence muri studio za Radio Colombe FM. Hama twakira Team Top Sport abazoba baje kudushikiza amakuru y'inkino, ariko turavuze ati mwande mukurikirana ibiganiro vya Radio Colombe FM na Brian Game irangiriye. Ciao ciao, mwande muryoherwa. NE Production TV.